ikibazo noba nateje. Nashaka nkubaze amakuru ya Kantore. Imbwa yibesha umuziha ukaba wibesha umuhondo. Reka ndakuramutse ndagushimire kandi ku yindi ncuro wakoze subscribe kuri Fulgence Mika ugakanda like ugakanda share maze tugakomeza kubana udushigikira muri byinshi bitandukanye. Ndaguha ikaze kandi kuri incuro turagarutse n'indi nkuru imeze neza cyane. Ugwaruka gw'iminsi ngo muri sama nta kwasama. Amede nawe ati muri cinema nta kwasama agize gutya ati muri BMT Bujumbura canke muri BMT Buja Burundian Movies and Talents tubazaniye igikorwa twabemereye naco sikindi ni yareresi y'urukurikirane aho ubona ko yaryoheye benshi yagize gutya yigisha benshi maze bituma muyikunda mukomeza kubashigikira mu buryo budasanzwe. Amede ati season 2 irahageze, ndavuga ati igice cya kabiri kirahageze sikera nejo bundi. Ku bantu babonye season 1 yari igizwe na episode zitandatu aho ubona ko season 1 muri episode ya mbere twatanguranye ba Kantore bava mu cyaro canke hariya mu minyaganyaga bakaza mu gisagara maze bakaza kwigarurira ingo z'abandi ariko atariko bari babigambiriye maze biza kurangira season 1 kuri episode ya gatandatu iza guhera neza na neza Kado Havel aho ubona ko ariwe Mabuja umugore wa Sabasi muri iyi filme amenye aho Kantore yarari mu gihe bari baramwirukanye iwabo kubera ko boss yari yarahongeje ku bintu by'abandi maze avyara n'umwana. Kantore ariko yarameze neza. Muri season 2 episode 1 canke muri trailer twamaze kubona twabonye ko hari ibigiye kutoroha aho ubona ko harimo kabisa inkuru ishobora kuba igiye gutuma twese twumva inyota yo kuraba iyi filme. Sinshobora kubwira ngo inkuru izo bimeze gutya ariko get ready for real. Trailer nimba wayibonye officially kuri BMT Buja bagize gutya baradukubita kantu kugira ngo dushobore kubona recap bigiye kuba kugira ngo dushobore kwitegura neza. Iyi ni season 2 ya Intore Ntindi. Season ya mbere aho ndakunda kubwira uko byagenze ndakwibutse gatoya. Reka tuje muri season 2. Iyi filme canke iyi reresi yari maze iminsi iriko iravugisha abantu benshi ariko cyo nababwira coco Amede nk'umuyobozi wa BMT bafatanije na Giti n'abandi batandukanye bati iyi filme imeze neza nkuko mwabikoze ubwa mbere muze mudushigikire. Ni filme yobowe na Amede Manirakiza ku majwi n'amasanamu hajamwo amaboko ya X-Ray Bam n'abandi bafatanije nibo bakoze season 1. Amede icyo dusezeranya tubwira yuko muri season 2 kandi bigiye kuza bisumba uko byari bimeze ubwa mbere. Reka twitege neza yuko bizoba bimeze neza cyane kuko iyi nimwe muri filme twabonyemwo impanuro zidasanzwe, twabonyemwo ubuhinga budasanzwe. Ni filme ikoze neza cyane, iya mbere yagenze neza kabisa abantu baranayikunze. Ni nimwe mu mafilme cyangwa mu mareresi mu gihugu cy'u Burundi ubona ko yarabwe cyane kandi ku rugero kabisa rushimishije aho atawogaya ahubwo twoshima maze tugasaba abarundi n'abashigikira uburundi n'abakunda ibikorwa by'abana b'u Burundi nawe wa muntu wese ahuri wumva ururimi rw'ikirundi tuvuga buri munsi gushigikira bino bikorwa maze ukaraba zino filme kuko zizokwigisha byinshi cyane. Nuko ni kuri uyu wandwi Ruheshi 2024 azoba ari kuwa gatanu isaha 2 zo mu gatondo. Ndakubwire nti hazoba ari no kuwa gatanu. Rero kuwa gatanu utashe inyuma mutango cyo kibanza wicare ukarabe kano kantu na kantu kazokumbutse neza kugira ngo ushobore kuhigira byinshi. Muri trailer yasohotse iyi filime twumvisemwo umwibutsa ugira uti imbwa uyibeshe umuziha ukaba wibeshe umuhondo. Mbega urazi kirundi wewe ba diaspora abahetashi ntarabasigurira ubanza ufate pause uyumvire kuri iri jambo cyane kuri uyu mwibutsa hanyuma ubanze usigura imbere yuko genda usigura. Urabishobora? Nimba wabishoboye nagukomeye amashi, nimba byakunaniye naho cara wige nyene ntavyo ushoboye ikirundi cyaragutaye kuwa amazi kandi uri umurundi ahubwo wumve n'isoni imbere kuri ibyo. Uyu mwibutsa rero usigura yuko murabona mu Burundi muri make kera abarundi barorora n'ubu baracorora ibitungwa bitandukanye, inka, impene, intama n'ibindi. Baba boroye inka ivyaye hari ikintu twita umuziha, uwuzi ikirundi arakizi, uwutakizi agenda abaze abamwegereye. Umuziha w'inka canke w'impene canke w'iki murabizi ivyo. Umuziha w'inka rero haje inyana yavutse umuziha bawuha imbwa. Imbwa rero ikamenyera
ivyo kuko rero waba woroye imbwa zikaba zaramenyereye ko inka ivyaye umuziha ziwubona. Aha rero umuziha bishitse zikawubura wasanga ya mbwa yawe yagize iki yariye ya nyana yavutse. Nuko mu gatondo ikintu twita ukaba wibesha umuhondo nacyo ni ugica kiza uje kuraba ya nyana ugasanga imbwa yayiriye, wewe uba wibeshe wa muhondo ko ntuzusubira kuwubona. Umuhondo ni ya mata ya mbere inyana yonka kugira ngo ihejeje konka nawe ucugira iki uce ukama. No kuvuga imbwa uyimye umuziha nawe ntukama, ni kimwe ku kindi, irahomba nawe ugahomba, ariko yo ntinahomba kuko iba yahiye inyama ikirengera kuri ya nyana yawe kayimira, nawe ugacizigara ugize iki wifumbereje. Nuko watahuye ukaba uwuzi ukundi usigura kundusha, korokera muri comment section hanyuma wandike utubwire neza uko ibintu bimeze. Natubwire ko iyi filmu uyiteguriye neza kuko nitege kuyitegurira. Nitege kuyitegura kugira ngo dukomeze gushigikira abana b'igihugu, ibikorwa byo dushobore kubiteza imbere tubikigikire. Amedere yagarutse agira ati mu banyempano badasanzwe ndiko ndabona muri no minsi bariko baraza bikomeye cyane, harimwo uwitwa Kado Havel. Atafise impano idasanzwe, ati hambavu y'ingabire yo gukina neza afise n'izindi impano naho atazitubwiye, ariko nibaze ko nawe nimboho rukurikirana uyu mwana w'umwigeme ubona ko ibintu abishoboye kandi abikora neza cyane. Kado Havel numwe mu bakobwa bariko baritwara neza muri kino gisata ca cinema ndundi, aho ubona ko kabisa gukinira bishoboye, akina neza, akitinga neza, akora n'ibindi bintu neza, no kwibrandinga abikora neza kuko arashoboye gukoresha neza za mbuga dukoresha, ndavuga social media. Alvera Muhimbare indiscutable, wewe ntitwovuga byinshi twahavura dusanga turaye ngaha kandi dufise n'ibindi bikorwa byo gukora. Reka ntitumugaruke ko cyane, ariko ubone ko aba bana b'igihugu bashoboye. Wewe rero aho uri cyo ngusaba nuko ufata umwanya izo business zawe ukora zitandukanye, ubaha akazi bagufashe kwamamaza, ubakubita amafaranga, maze ibikorwa byawe navyo bishobore gushika kure hashoboka, uronke abakiriya benshi batandukanye. Natwe nuko ivyo turanabikora kabisa buri munsi. Ukeneye kwamamaza tugane tugufashe, nimba hari abo wifuza gukorana nabo batandukanye nabo tushobora kuguhuza nabo mugakorana ibintu bigakomeza kugenda neza. Iyi reresi rero abakinyi bagiye bagitwaramwo neza, ariko ndabibutse ko muri season 1 twabonyemwo Alvera Muhimbare, tubonamwo Sabasi Nkurunziza, tubonamwo Kado Havel, tubonamwo Baciza, tubonamwo n'abandi bavyeyi batandukanye, turabona abaterambere batandukanye barimwo, turabonamwo ibikorwa by'abarundi kuva kera, turabona ibikorwa by'amaboko y'abarundi, turabona ubuzima butandukanye, imiryango itandukanye igenda ibamwo. Rero n'iyindi igiye kubandaniriza hahandi nyene yahereye kugira ngo dukomeze kwiga, dukomeze kunonosora ibijanye n'ubuzima bwo mu ngo ndetse n'ibyo tubamwo buri munsi. Reka rero ndaguha ikaze wewe ukomeza gukunda ibikorwa by'abana b'igihugu, ndagushimire kandi ukomeza kubishigikira. Ndagushimire wakanze subscribe kuri Fulgence Mika, ndagusaba kuyikora utarayikora, maze ngusaba kanda like, share, commenting kugira ngo dukomeze kubana ijana kuri cyangwa 5 kuri kagenzi kako. Imana ibahezagire mwege mwafasha kanya mukankurikira, namwe muri mu bikorwa bitandukanye, namwe mwipfuza iterambere ry'abana b'u Burundi. Ciao ciao, mwakoze, Imana ibampezagirire, aho butaha.